noraske namwe juste nyine nka kuri yose ya mofu nimba yavyegereje umutima ubwo yihangana yani ndabajije kuri mwebwe nizere ko muvyegereza umutima ukuntu juste nyine twebwe ntitwari kuvyegereza umutima kubera twari tumaze guhura n'intambara y'amajambo asumba arya usigura ko kuvyegereza umutima twatwo turisubiza inyuma kandi twatwo turitsindisha nawe wene mu gihe bibona twigeze tuvyegereza umutima kubera umuntu wese afite ukuntu atahura ikintu n'ukuntu abona ikintu gusa nk'umuntu turi kumwe muri industry dufatanyije akazi iryo jambo niryo rikenewe kubera nawe irya nzira yicamo kandi arayizi kandi nawe uko biri kose yoyikoresha avyisanze nko yobikora none haranayikoresha rero numva ko yaravuze bigena uburenganzira bwiwe avyegereje umutima ubwo nyene I am so sorry nimba twaragusitaje nitwari twifuje kugutsitaza nabugenge nakoresheje mu gushimira bese yego iyo ngisha ubugenge habwongera nari kumuvuga ku mwanya munini ariko sinavuze umwanya munini naravuze ko ndamushimira ari muri bamwe batumye ngeraho ngeze muri bamwe batumye ngeraho ngeze aho rero sinabugenge uri mu yobuza kuba muri kuvuga ati ni wowe byagenze uko we niwe nyine ariko naramushitse muri bamwe Bolo bakunzi Sengaa media kanizere ko mumeze neza jenda meze neza sana umerereye as you see n'ibisanzwe yani ngutsa tubimenyere kujya mu bya twese ako kuramukana kura bwa buntu bwuhoraho kubera bwa buntu bwuhoraho rero turi kumwe n'umukobwa mwiza cyane exactly afise ukuntu akanura neza kandi birabe muri kamera afise ukuntu iyo twenze rero yatwenzerera wenda ntabwo mba ndi mwijoro aho gose yatwenzerera je mani baza kwise ko yori kora kumana kubujya abayifuza yuko yakaba yatusuye kandi kure misi gushasha kubujya Adamu yakabari ORNELLA Mutoni gutumerewe Mutoni amazing urakomeye ego no ko ndashaka kanizeye kumeze neza cyane so first of all congratulations kuri successful save the date felicitations kwanza thank you yani bayakira kungeno wari uvyiteze jewe buri gihe nyene ikintu sigenda shiteka ku buryo bwatari canke bwo hasi banumva ndiko ndakora ikintu uko bizokwakirwa kose nizinyene nzokwakira wow ariko rero inyuma yo kuba kungera charge cyaracuba kwababa carabavye ahantu wari wifuza canke caranaharenze nukuri ndashima ncamake ndashima nyene muvura butuza kumuganiriza byinshi n'umuntu wanyu muramuzi muramumenyereye cyane ibintu nk'ivyo onya sasa rero ngakino geno cha movu na amwe na mofu naje ngakubera abakunzi basenga media nyine muri rusangi ibibazo byose ngiye kubaza ni by'abakunzi basenga media ikibazo cya mbere kibaza ni kubera iki watubeshe nababeshe iki mutubesha ati wowe sinzi ngo vya save the date yani mutuma tugenda gukora ama interview kumbe tuko dupromotinga filme zanyu kubuntu atane kingorongoro mwigeze muduhereza ubunyamazu ariko baratwirukana mu bivaye no kungene bisa nkaho umengo twakoreshejwe yani bica bitugira ibijuju kubera iki mwababeshe abakunzi basenga media nitwize tubabesha narimwe na gato gusa icambe nambe ndabisabye ko imbabazi imbere yo kusigura uwo vyatitaje wese ambabarire ku ruhande rwanje nisabira imbabazi ngasabira imbabazi team of kwa twarabasitaje mu ncamake rero abeshe nitwize tubabesha mwatubeshe koma mwaragaragaje ko mu gupromotinga filme yanyu urashika no ku mama wa Izo muri fotozanya ngo babantu kuko ari abantu bakomansa mama wa Izo iryo foto si uno munsi yavuba ariko mwarayikoresheje njewe barayikore wari kizimana yipostinze Izo yarayipostinze kandi yishura umuntu yavuze ati ngo none nimba ari ivyo kubera ki mama we atabirimo aca kubitamwe ifoto abo yumvirize kandi akubwira ukuntu byatanguye kwanza nkuko bisanzwe abantu turategura film duteguye film tukifuza ukuntu twosora ifoto ivuga kandi buri mukinyi wese wa film arabikora kugira promoting film rero twebwe twarabikoze bivanye n'ukuntu abantu batuzi n'ico batwibazako bacavyakirira hejuru barabikunda bumva menga bibaye vyanye tugiye kubikora tumaze kubibona uko bibaye uko byabaye nk'agatwiko twabishimye uko babifashe abaduhe ama felicitation twarabwiye ati nibyo canke sivyo hama turakomeza turatwika dutwikira film ariko ne twabizanye mu ntumbero yo kubabesha twabizanye mu ntumbero y'umuntu wese akina film yobizanamwo
ahubwo mwebwe ukuntu mwavyakiriye mwebwe mwese kugira mwavyakiriye nimwaduhaye ingufu kandi mwadufashije kandi twese tubabesha mwifuje kudufasha mu nzira tutazi ubwo ni Imana yabakoreyemo yego mwarafashe murahindura profile kuri nuzeye kuri WhatsApp mwese mugira same profile inoke nyene n'impeta uko se kwari kujijisha ni numbere yo gufata igikorwa cacu tukashaka kugishikana kure mbega mofu burya arafise umukunzi mofu rero umukunzi ndahatembaga sa mumunera nyamwebwe kumamezi yamuza kumbaza ibintu bituma umushiranye mu cyaro the reason why shaka kubaza ushaka kuba uri single canke yuko ufise umukunzi biragereranye biri hagati na hagati okay none mofu igihe mwapromoting igihe system mwakoresheje mu gupromotinga filme yanyu ku buryo abantu bose bavuga ati nyene izo na mofu na Mutoni bagiye kubana inzu baramuzerekana ahantu muzobana bega mu buzima busanzwe rero tufukuye mu buzima bw'aba star kuko mu bamusanzwe imitima mu bamusanzwe mufise imitima nta kintu kimwe kigeze kibabangamira kuri bajya abantu kuri wa muntu ari hagati na hagati ari single kandi ari mu erega nyene ibi turimo nakazi si joke twako turakora rero mu kazi utabangamiwe n'uri kurakora neza rero nivyari kurakora kutubangamira tureke no kuvuga ngo abo bakunzi canke iki no kubagenzi no ku mafamiye ni mwatubwiye sho ko ibintu nk'ivyo utatubwiye ama message yari menshi kuyasigura byari bigoye twaragaragaje kubisigura gushika no saha hari abantu benshi bataramenya ko bijya bintu atari ivyo ku buryo dushaka guhurira mu rubanza n'umuntu cyaje muri video felicitation nutire kuntu mizo me invitation ni filme ngo ndakubuje none gashaho urumva nyene gusa nyene naco bitwaye Imana niko yashitse ko bigenda kandi naje nisi nishuze yani mofu yani Mutoni na izo guys muri abantu barenze sana mu gutwara ibitekerezo by'abandi bantu ku buryo ushobora gukoresha ivyumviro by'abandi bantu be mofu na rukundo gwigeze ruba hagati yawe na izo ni wapi izo yavuze ati ngo ninuzeye wumva ngo numukolege ukunda just like our colleague nyine n'ivyo onya ukizumbaraga muzikura he kubera imbaraga nyine zo kumvisha nyine isi yose mukayifata nyine uri mu journaliste uri umukinnyi w'amafilme yego nubizi ko hagati yacu tutemerana tangura ndi mu journaliste kuri shinoke kuya bigize uri mu journaliste okay wakacha kabiri uri n'umukinnyi w'amafilme subiramo uri mu journaliste ahama umukinnyi w'amafilme rurafatanye nongerera ibintu nakoze inoke zirafatanye nibisigo yakoreye ibintu bibiri yego none wewe niho bibona ko hagati yacu tutemerana yego none ico kimwe coco iyo none sinyishikwiye kumva ko tutari kuja mu rukundo yego cyane gose none ari abantu ariko baba babifashe personal urabona abantu babifashe personal dufate nka Noraski abana Noraski yafashe personal kuko yari navyanditse no kuri status ibambe kuri page yiwe baramuzasanze yuko ari ububeshi mu bazovyamaganiriza kure kandi dushingiye no ku bintu nuzeye ujya musi yavuze bikanizere ko atigeze kuba kwikubirani kuvyegereza imitima mu buzima busanzwe inde Noraski namwe just nyine nka kuri yose ya mofu nimba yavyegereje umutima ubwo yihangana yani ndabajije kuri mwebwe nizere ko muvyegereza umutima ukuntu juste nyine twebwe ntitwari kuvyegereza umutima kubera twari tumaze guhura n'intambara y'amajambo asumbarya bisigura ko kuvyegereza umutima twatwo turisubiza inyuma kandi twatwo turitsindisha nawe ne mugihe bivuga ko twigeze tuvyegereza umutima kubera umuntu wese afite ukuntu atahura ikintu n'ukuntu abona ikintu gusa nk'umuntu turi kumwe muri industry dufatanyije akazi iryo jambo niryo rikenewe kubera nawe irya nzira yicamo kandi arayizi kandi nawe uko biri kose yoyikoresha avyisanze nko yobikora none haranayikoresha rero numva ko yaravuze bigena uburenganzira bwiwe avyegereje umutima ubwo nyene I am so sorry nimba twaragusitaje nitwari twifuje kugusitaje ishinge zisuko filme yanyu kirarabwaho kugena mu bishaka nyene ko biri kose turabishima none ejo no twitega indi nuzeye nyabaki inki indi nkuru just like indi content yabaki muzokreya kugira na content mudufashije kuyikora nkuje nyene tuzoyikora harageze yaho no kunyica banyica ariko abantu murabana babivego muri babi none hajimwe ko mumura ko nironye iboga ukibona vremo ukibona ijya post ukibona avuga ati ngo inyuma yo kwambika yo gutererwa ivi ngo rero Mutoni yaciyara rayitavima ikindi
Ujya muntu njyana umetse wahise cyane n'umukunzi wahise umuntu yangandagoye kurya ni foto dufatanye kubise wakari kuri jewe ndavuga ati umuntu dupfiki none ninarongorwa biseriye niwe ko ndoshamfa none kubera ikintu n'irya foto umuntu adonsazuru ako byarakubabaje gatoya byakubabaje gatoya oya naco vyigeze bigutwara nukuri kw'Imana ariko waravyibagije ko gatoya oya hawe nimvire none umuntu ashatse kunyicana ibikingirane kubera ari vyuko biravugwa ashatse nabaza n'inkuru itari kwiravugwa nyene muri ya system nyene no gupromoting sasa rero bakunzi basenga media inya yari introduction reka dutangure ikiganiro cyacu rero nkuko cyamye Ornella ibibazo vy'ubujuju uvyumva uvyiteho kubera kuri mwizanela sindabizi neza ko ndi mwiza kwegino n'abantu bose bafise ikintu bahora bashaka gupetindinga nkaho mengo ntaco bafise kugira ngo batagaragaza yuko biyemeye kubana oya jewe navyegeje umutima kandi nakubesha ndabizi sindi mubi kandi sindi mwiza vyakari birasanzwe none bino Justin yabikuye kuki Justin yavuze ati ngo ari abantu Imana yaremye ari ubwoko bubiri bw'abantu Imana yaremye abo yaremye itararuha nabo yaremye imaze kuruha sasa rero ngo mofo ngo ari muri ba bantu Imana yaremye itararuha igitangura none Imana yanje famille Justin sawa turi kumwe na Justin mutibaza ngo ndiko ndamubeshera turi kumwe na Justin mutibaza ngo ndiko ndamubeshera ati ngo mofo Imana yamuremye ngo itararuha ngo niyo mpamvu yamwitonde ukuntu kose nyine amenye yapanga neza naco gituma gutwenga mofo bitamugwa nabire kuraba twenge wapi kweli sibona kuko arabizi neza yuko asanga mfise amenye oya ariko yankunda kwandika gusa ngo mu bwoko bugira kabiri nabwo ngo ni bw'abantu Imana yaremye imaze kuruha ngo yafashe izifata ubudongo itererako abo nabo ni bandega basheka ndabi ngo ni bastone oya reka nda oya urabona nka bajewe ariho nande na wa mu ex afise umuntu arahonya umu ex w'umugenzi wiwe umu ex wanuzeye wareyi Rey yavuze ko yanamuroze Roxana yagize bakunzi basenga media muca mubibona muri ya filme Save the Date twari couple y'ibirara n'urya Roxana ngo n'urya ngo ari mu bantu Imana yaremye yarushe ngo yaterera ko gusa ubudongo sasa rero nera muko muramvugira umugenzi nawe chendira ako basi bari you ubonye appearance yawe wowe ugacuvuga nti jewe reka mure Imana igacigweza amahirwe kuvuga ati gira ikintu cyonyene wovuga kimwe cyonyene image amahirwe yiki yo guhura nayo apana bya bintu byo gusenga umera nk'uri kurasara wivugana Imana ikamanuka byinga kugira ati Ornella Mutoni ngira ijambo rimwe ryonyene ico no isaba Imana ico woyibwira nimba woyibwira ikintu kimwe cyonyene no yibwira ikazoma iherezo ryiza none bisigura ati rero wowe iherezo ryiza naryo uzobwira sindabizi neza kubera ndi kwisi nambaye mubiri na bintu byinshi ngora byo tuma mburi iryo herezo ryiza ariko ejo hanje nahonze sindi ibyo ndoba ndakora sindi ngo nzopfa umuro mwanya nzopfa ngo nzoba ndakora iki sindi ngo nzoba nakoreye iki Imana rero kubera nari muhinga wo kumenya ko nzorironka ndumva nico kintu ca mbere no isaba ko nico kintu numva ko ndangije mfise no bandangije neza amen haleluya shalom hama mofu ndagombaze kuri ino filme iyi Save the Date wakoresheje akantu nyabaki kubera ko baravuze before yuko ugenda gukina before ko film isohoka wabanje kwanza kugenda ku mashuha sinzi ikintu kiba ku mashuha icarico amazi ashushe amazi ashushe akore okay sinzi ngo neza muri amazi ashushe ngo habamwe iki nahiragiriyo ayo amazi ashushe avura imitsi abantu bazivye imitsi amashita agatembera aranaruhura ubwo rero nawe imitsi yari yarazivye hari igiteramo ca Fernando hariya ku mashuha rero nitwe tujya n'igiteramo ko yaje nabiteramo nigiranja mu kuva mbaho navyo njamo rero cha turavuga ati ko azoba hari ico giteramo
harimwo n'abagenzi bacu bashaka kuzojayo duprofitire ico igihe tugende ku mashuha tuje koga amashuha turagenda turoga amashuha turaja gutembera kandi twe kumwe n'abagenzi bavuka hariya turaja kurya uburoyi wawe kandi aho nyine twari bwatangure shooting ya save the date no yari bwatangure ni yari bwatangure Mova kitangura gusa kiva koga amashuha filme yaciba viral wapi sire bwatangure shooting yari bwatangure shooting nakoze kwezi kurenga waje kugenda kwanza nagiye mu kwindwi yabanje kwanza kugenda kwiyuhagira nagiye mu kwindwi yego filme isohotse ubunye mu kwa kangahe yani ariko watangwe kuja kwanza ku mashuha nama njayo yatangwe kuja ku mashuha mbere ko atangura gukora shooting ndakubwire kuva mbaho nitwa Mutoni sinakoresha imiti je ndi kuvuga amashuha oya uko bibaza ko nagiye kurondera akadawa akia Mungu je chashaka nirahire ngaho nyene nyamane ni mikro uragivyo ushaza gusuvuga yuko abandi bantu bari muri no mikino ya mafilme bakoresha ibibo by'amadawa navyo ndabona ariko biravuga biravuga mofu tugende buke basi nagiye gukora lancement yego samedi jeudi naraye mu bitaro yego ngenda nkomeye nino sange ndumva menga ndakomeye ndashaka kuva mpira numva ko nkomeye shitse imbere ngumva nagwaye sinzi ibintu ngwaye ngo sistoni yandotse ko ari wowe unyikeka ko noza amashuha none ubundi muntu yondoga nawe ubundi atari wewe oya Mutoni ariko ashaka kumbona yuko je mwatumye mwizeye yuko ari je ndi suspect je si suspect muri ibi bintu si suspect muri ibi bintu Mofu yakoze filme Ingingo imara umwaka wose atagikorwa na kimwe kiriko umwaka afi n'amezi 2 n'imisi hejuru umwaka n'amezi 2 n'imisi hejuru waraharuye sone hanyuma Mofu acaragira iki aca ukwiyemera kwa danje ariko arashutinga filme ucubaza kwanza gukora ijyanuze yawe na izo nyene iratwika nanubwo ari filme washizeko ucushira ko ikiganiro kwanza ku munsi umwe ukubita views 15,000 ikiganiro ugusobanura ati ku bintu vyiginya muca budereza invitation kuzashara kuri mere ngo tuje gusakira kandi kwandaza kugagaruka rero kugagarukamwo Mofu iyo yari ikiganiro cyawe kirabwa gikubita ke duzemwe filme ya Sami yani akarimbi ko mubabaro duzemwe filme ya Beri Nduwayo ukuri nukuhe ubujyayo Imana rafashije kuko ku munsi yakwita ibihumbi 4 none gamofu waranashimiye ya Beri ujya munsi wa nuze wa officiere none gashawo ni gute none umuvyeyi ashobora kugaburira umwana yani ibirenze ivyo we afise oya mani yana ibintu vya industry biragoye je umuntu nzobona ako ari itapa ngo afise amahiti nzomurabanira bire hasi yego kubera bino bintu en fait birahana uno musi yumva n'uyu haize imisi yumva n'ujya haize imisi n'ujya naho horaho niko bimeze rero ako Mofu ahoraho Ingingo yari imaze umwaka we nawe gira mbere cyano tumaze kuyibagira ikigarukira mu kiganiro ikiganiro gishakira kiba viral kuruta amafilme yose ari kwisoko igituma igikiye kiganiro cyawe basharakubise yego hariko haravuga ibintu byinshi cyane vyerekeye ko tugiye kubana na yizo biravugwa twebwe twihoreye twicicikeye ndababwira kuri stade ni muvyegeza umutima ni muvyumve duhitamo gukora ikiganiro tubabwize ukuri tubatumire dukore lancement burya mwaratubwije ukuri twarabwiye muzoze umunsi n'uyu tubabwire imbere y'ibi vyose akomwego kwera kirazira gutobora vraiment kirazira gutobora gutobora kagira ko abantu bukura bacanga ariko abantu ubabwiye bakaza bakirabira baravuga ati ibyo batubwiye nivyo niyo tubora tukababwira ngo ni film twari gutukwa ni twari no kubikira ariko tubabwiye bakaza kuvyira tukabivuga bavyiboneye tuba dufite ico tuvugirako ngo igese nimwe yagutwaye hafi miliyoni n'ibihumbi 800 miliyoni 2 bariko yani bakwa rero mwe butanga makuru atariyo ngo zari miliyoni 2 apana filme yose uyagabanya apana filme yose scene imwe kandi yo scene ni minota 2 nizana nizya filme gutwa uburyo bungana gute ko naraye nayimara ngo ndabikubwira ubwo nandi aracari ko ari yongera kuyandi ubwo rero ico kibazo reka turindire umunsi yabazoyimara tuja tugigarukana ako kugira ngo dukomeze
Agiye kuvuga nagenda kukire okay baravuze ngo sene ariko ndabizi neza ko abantu bari bahari bemeza ko aya mafaranga ashaka ko yarasohotse iki kandi ko bavuze ngo two turabesha na sene twarajya amafaranga iki ariko ndisi neza ko abantu bari bahari bazi neza ko aya mafaranga yasohotse oya yarasohotse bro nari isani y'ibihumbi 50 nanwa n'inzoga y'ibihumbi 10 iprimus y'ibihumbi 10 kandi uko ahantu hazimvye hari niko n'ibintu bigenda biziye cyane gose rero abantu bavyegereje umutima bumva kumenga twoza kubabesha nitwe dukeneye ko mu yadusubiza nuko mwari mwabivuze n'ubundi bikavugwa ko abantu mwavyegereje umutima Yesu ababarire imwofu none umuntu yakoze ari 600 ahubwo ati tora nkoreremwo seri y'ama episode 10 uwo muntu omufata gute si Samir twovugana ko yana 2 jours nisinokoramo tournage ya 2 jours ubwo no guys abantu uzuvuga ati ngo izo miliyoni 2 ngo kuri yo seni ntabwo bishoboka niba abantu mu kibaza yuko filme zikiri habo ba Mr Sami batanguriye Sami mupfiki oya na Sami yarevuriwe uya tunaje y'imitwara miliyoni 3 miliyoni 4 baracha umbo hari abantu bamwe bakibonera ibintu aho vyatanguriye mofo sareka dufate iboro byose mwakoze na izo karaga twikope kugira ngo filme yanyu igende neza none mu buzima busanzwe rero agaswiko twateguriwe n'abantu tukinjiramo mwaka duteguriye twagategura ego wishingeze nuko mwemeye twaremenye nasongera gute ego none biramusebera mu buzima busanzwe ngagira ikigashaka yani we na izo nyine akaza akaguterera ibi nike kintu tuzo kizotwemeza yuko ubu nawe atara kandi gatwiko kindi filme cyangwa muzohindura bivuze ngo nubwo norongoko narindi nzotegura none kashana utegura indi ibintu biraragoye narindi vingene tukiraho nyine no kurongoma rero kene umugabo ameze gute ciye sinzorongo ugiye kuba nasi bamugiye kuba masera newe nirumva je vyandira navyonze shaka kuba nzorongo ngashindongo kucamutana ino video ngo ufite nzorongo je nzorongo okay mutenye kurongwa nanje subiramwe ati nzorongo ndabisabye je sidi uguri hagati na hagati ubwene wavuze ko utari simuka nyene jewe ndaho nyene ndaho pe nyene nabishasha neza ninarongwa nzobabwira by the way abantu batatu rero wowe wemera muri no industry mukorana imirimo imwe numuvugemo Abeli kubera ko Abeli ujya munsi ukimushimira twaruye abora arahonda kuri fanga na ubwatsi ni kuri kwimana warasarije kumutaje mofu yaragushimiye ahubwo ati ndashimiye Abeli numuvyeyi waje kware kashare Oja no bojajya namubwiye ati ariko ubugiye nubwo umuntu yo kujyajya akakujyajya ari abandi bantu benshi kandi buba bakora imirimo imwe jemba numva ari sawa ngo reka bojya nubu subujyaka abantu batatu rero Abereka tureke kumushiramo reka manene ngire commentaire ego nabujyanye nakoresheje mu gushimira Abel ego iyo ngisha ubujyage habwo ngana nari kumuvuga ku mwanya munini ariko sinavuze umwanya munini naravuze ko ndamushimira ari muri bamwe batumye ngeraho ngeze muri bamwe batumye ngeraho ngeze aho rero sinabugeye uri mu yobuza kuba muri kuvuga ati ni we byagenze uko we niwe nyine ariko naramushitse muri bamwe rero nabugeye nigeze nshiramo kwe kandi yabeje sidamwanga abenda namukunda buti apana mugavye urukundo ndamukunda kubera abene umwana mwiza akantu gasuye ubuza bene ugira iki ubuza bene ugira iki ndamukunda oya watanguye sapana vy'urukundo oya Abeli sindamwanga atangura kwanza Abeli sindamwanga ndanamukunda buke yego tari vy'urukundo byo muri rusange ko n'umwana mwiza bino buryo urukundo tugeze ngahantu urukundo ni iki urukundo riri kwinshara urukundo nyine gukunda umuntu kubera umva umwoba muri kumwe nyene mu rukundo no gukunda umuntu kumva nyene kuba ahari naco biko birira cyangwa kumva kuba akubereye mugenzi ni vyiza bisigura ati rero ukuntu ukunda Abeli ngo ukuntu ukundamwo Juste ngo ukuntu ukundamwo Chris Izo ngo ukuntu ukundamwo yani koko okay ofu kana ushimye Rakoze cyane akutwenga neza abo oka nduguri kwiba Bega wona nugora wibaza yuko wakabaye wari uri kiriya gihe Yesu aza kuvuga yuko igenda ya Yesu ari guca mu nda yawe none Mariya baravye ubwiza baravye subira mu nyandiko genda mu nyandiko urabukuru onyene umara gusa akimanuka gusa
ega urya Gabriel abuze gato gusa nanasubire mwijoro abo misi yayihindure kandi urabizi je iyo baza kuza kitegeye ca Yesu bakaza basangana kujya kwa Bikira Mariya Yesu neri kuza muri jewe kubera ubwo bagusuguye rero kiri muto oya tureke kukwepesha abantu kubera ko Mariya ijambo ry'abantu bati Bikira Mariya Bikira Mariya yani Mariya isugi Mariya yarafise ingahe hagimyaka yarafise imyaka 17 yego 17 jewe umwana wanje yarahari ariko urumva niyo myaka nyene bari gusanga ndiyo bari kumwe byari kunda uri iki iki atoka mofu isugi mofu wo mu myaka ya kera kuri Yesu reka tugushimire ku mwanya wawe urakoze cyane kushimi kandi bakunzi basenga media mwavuze ko mofu yasaze Imbabazi avuga ati nyene mwe mwaravyegereje umutima ntabwo bigeze bashize gusobanura kugira ngo babashe kubayovya kunukunuku umuntu wese arashobora gukora ikintu ugaje ufata mu ntumbero uwo ubishakamwo kandi rero ni izo mwamuvuze ko mofu mwese byari ivyo ariko rero bica bivana nabo muri bo kuri we izo ngo nibiki kubera bwa buntu bw'Imana rero igeno cyacu tukirangije neza murahezagiye cyane